hari ikintu sheri nanje ukubwira kandi wewe wakoze amakosa ujya mukobwa nuwo wamuretse ngo agende wewe bari kubara gukinisha bande bakinisha ndakubwira ikintu kimwe uri umugenzi wanje kandi ndazi kunyezera ibintu byose ndakubwira urabyize kandi tumanye igihe kinini karona kuno gutamura udubi karma ariko araguhenda karma ariko arakubesha nyumviriza apana kunsuzugura ibyo ndiko ndakubwira ariko arakubesha arikambesha gute wowe bizi gute kandi karambesha wewe ndakubwira imipango ya karma yaje ngaha kukuvugiza ibitari bijya bintu byose yagize ngo byo mu mafetiki byose byari imipango karma nta rukundo nuro agukunda shajya ubwo we ntiwasutse wewe unise umusazi wewe uri kuvuga ubikura he ubwa mbere ibyo nahora ndakubwira wabyumviriza n'ukuri kw'Imana ibintu byama bigoye kumva je uri kuvuga sindi ko ndavyumva manzo wanye ibyo wambwiye byose ko nabikoze ko yeriki ndagukunda nemeye ndakura jibabe wanje ndayiguha ko yeriki ndakweriki ngiriki ndagukunda ndakubwiye karma kwanza gasize nagiwe karma yarahinduye izina mbe musaza nje yavuze ngo yitwa gute ndakubwira amakuru yose nakuye nakwiye kwa musaza wanje musaza wanje ndibagiwe izina karma si izina giwe niri hano wewe nyine kari byo bindi mbona ko kwazana ibintu by'ibinyoma byo kudedenga byose ndiko ndagutahura shati kandi wewe ibintu siko uri kuva kutayikurana sibyo gira ndakwiki ikintu gituma unahura kubera iki atarakuzi na namwe mwari bwahurire tugiye muri fete tugiye kutoa telefone ugasanga ifoto iri none bimenya gute ko ivyo ari byo bakundanye kubera ko ujya munsi wa mbere ni genzi aho yamboneye sibyo ndakurahiye Imana iri mu ijuru utazora insubizako ujya muhungu nagukunda ari mu bipango yo kwihorera jewe ari kina kimwe narinzi muga ujya mukobwa papa we yari yashimutse ujya mukobwa ni mwene wa ni mushiki wiwe nabyumva reka kunyinyima wa mukobwa karma nta mushiki we afise ni mushiki wiwe musaze wanje yabivuze nuko nibagiwe izina yitwa yavuye uri kumbaza gute mu byo ukavuga ngo ibyo ndikunda kubwira musaza wiwanje yabikuye kuri mutoyi wa karma mutoya wa he mutoya wa karma mutoya wa karma n'umusazi iki nta chafise yoyaga n'umusazi wanje n'umusazi musaza ugombye kuvuga mwene wabo na karma yego nagutahuye ugombye kuvuga ko na musaza wanje ari umusazi nyamba musaza wakomeye ariko ibyo uri kuravuga wundi wibeshe si kuri ndakurahiye utazora insubizako uri umugenzi kandi ndaguhanura kandi abizi ko ufise urukundo rwanyago kurya muhungu ariko umenye ko ariko arihorera se wawe yamwiciye ababyeyi icyo cyumva ngo yagize iki yamwiciye ababyeyi wewe rero niho nkibona yuko vyapararanganye na ubwabo jeje narishikiye kwa karma wowe ne wapararanganye narashitse kwa karma karma rafise mama wiwe narashitse barananzimana ndababona na mwene wabo n'umusazi namwibona n'umusazi kujye nyene wo bivuga naramwiboneye n'umusazi uyo mungu uri kuritwa karma afisa mahera yavuye hanze afise inoti nta kintu na kimwe atwokora n'abajya bodyguards bakurinda bajya yo bakoresha kandi bakakugwanya wewe ndakubwije ukuri ndi umugenzi wawe n'ubwa mbere fashe ubuseri imbere yawe urashavura tugatwenga tukaryoherwa iki muga ndagufatiye ubuseri ndakubwiye ati uzora insubiza je none bibahorekana n'ivyo biye
Ntushobora ambesha gute uriko uravuga icyambere mbere watanguye kumbesha ngo karuma ngo nta bavyeyi afise ngo bamwiciye abavyeyi mu gihe je nagiye iwabo nkasanga habavyeyi uwo mwene bose n'imbandikano bajya bose n'imbandikano n'uwo mwene waba uriko uravuga umusazi mu gihe namwiboneye ko ari umusazi ukambwira ko ari muzima kandi je naramubonye ko ari umusazi urazi ko papa ariko kugira ikijuju wewe wallahi uzobinsubiza ko papa ariko kugira ikijuju ariko aragucanganya mu mutwe gucanganya abavyeyi ba karuma yo karuma kwanza iryo karuma nta nidonzi nuko nibagiye izina ryo ryanyabyo barapfuye kandi uwabishe kanihorere ndabikubwiye uzonisubizaho kandi uzovuga ko nari umugenzi wa nyawe sivyo bye singiye nambaye ngiye nerekana amaboko kubera we ko rukunda ndagufitiye ariko urasuzuga amajambo je ndakubwiye ko je ndikigugu uramukunda karuma witambisha karuma uzamenya karuma wari we sha uzogaruka umbwira abantu bose bafite wishari n'inzigo ngo ukuntu nta rukundo rushobora kuba rumeze neza n'umutekano urimo amahoro urubure babashe kandi kazibazo bita mu byo bitamo namubyaranje n'ubyaranje yarahindutse niwe wareka kuhinda niko bameze bafite Juzda fitna n'urukundo ntibabura araza kwambira amajambo akawe karuma ngo usiye mazina yo mu abavyeyi mugihe kandi karanga mu nyonyene nari nakusemeka kuko nakokase kuko musate gushakama ikabona ko kakoze itangaza kugira kanyaho karishe mushiro bara guheka naravuze naranutse kubuheba bazohamba ikanzu barishima ko sazari bute kagira abaseguri bute cyo gusanga barakugiriye Sijambo kiravuga. Jambo bibaje murazo ubuzima yahura aba mu mushiki wacu. Yajya nabi, yarara nabi, yacunaguzwa bongo na cunaguzwa n'inyamaswa. Nguvuga birateye agahinda. Je ni mu buntu bwa mbere byaranteye agahinda cyane. Ngo Imana ishimwe cyane kubona kiri muzima. Juzda, my big brother, mbere ya senga, icyo mbere na mbere kwanza, ndagushimiye, kandi ndagusabye mbabarire, narakugambiriye, haragera igihe no gukosha ndakosha, ndabura ukwihangana, ndamba no ku murongo, ndabura n'indero, ibyo mbona byose yuko kurakora ko ari ugusa, sinarizi icyo wari ugamiriye, sinabona icyo wari kurapulaninga, sinabona integuro ziwawe arizo zishika, ariko uno munsi uranyemyeje. Respect. Jane. Ubahwe. Jane mwiza. Udabonye ibuye iyo riserutse ntiba kikisuka. Umaze kumenya ikibazo ucurondera inyishu. Kandi uko nakubwiye si ibintu byose ukwiye gukoresha ingufu nyinshi. Can you believe that umushiki wacu yuko ari Raisa niba yamufashije kumukura iwabo? Tell them, right? Jessica. Here. Nibyo Jay. Can you believe that? Nibyo. Ushakuzizera. Niwe yanguyeyo. Niwe yanguye Raisa. Then. Rero bijya niba kubwira amanya barasara nasaba planning iwanje yari uko icambere ngomba gukura Jessica abaye. Second plan imyaka kuruta Yes. Abo ndiko
kumwe nawe ndacyagushyigikiye. Yes, yeah, ibyo. Yes, This is our time. of course. We spend them. N'umwanya rero harageze. Mwanya rero kuko I know what I'm doing. Umundazi plani zabo zose ijya nzu yawe ndayizi yose A to Z. Urumva? Rero harageze rero guhaguruka kugira ngo turabe ukuntu twokwihorera urupfu rwa papa na mama. Muranyumva neza? Ariko imbere y'ibyo ndashaka kumenya nta muntu n'umwe urabwira iyi plani y'iwanje ya Raisa. Ibuka neza ndabona kubaza nta muntu n'umwe wari bwabwire atari kuko urafyina nta muntu n'umwe wari bwabwire ku plani y'iwanje. ibuka neza urafyina rwose wowe urafyina cyane ubwenge bwiwe ubusazi bwawe kuno usaragurika udashaka gufatika udashaka kumviriza ibyo tukubwira. Wa munsi nashambura cyane, wa munsi wazana Raisa. Ujya mu best friend wanje ujya Ahmed. Naramubwiye big brother alikaho gusa soko z'ubwanwa urukundo Raisa papa na mama yabibagiye just Ahmed wenyine nabibwiye. I'm sorry. I'm just again. Are you serious? umugenzi n'ikibazo ko n'abagenzi ubona moni bishwe n'umugenzi wabo ibyo warabyibagiye Jay kuri gufite n'umugenzi wawe. Rindira gato uyu apezi igihe ko ramubwira nta muyaya bafise nta muboyi nta mushiki we afise nta Mshikiwe. igihe mubwira arabyumvise Yari mu gikoni. kandi yaraje aravugisha arakubaza na wewe ntacyo yakubagije. Igikoni cyane nahajya twe kwicaye nko ngaho. Ntacyo yakubagije. Yaraje aratubaza. Nakumbwira nawe nyine yitwa nde umushiki Shajya. Anyway Byari sharp kandi ubu byaraheze. Okay, it's okay. Ndabitahura. Ubu birabone ubu rero urugamba rugira rushuhe. Mugabo Imana ishimwe ko Jessica tumufise ngaha. Mugabo ndakubwiye yuko ubu ni umwanya wa rito. Tekane je wari byo ngiyemo yo ndaza kumenya situation uko nimeze ubwo. Ndagaruka mukanya. Nakoze kuri zo nkuru ziryoheye amatwi. Jessica, be free, uri muhira, uni shangazi wawe, your brother. Sivyo? Ndaje. Juzda. You are the best. Hey. Mbwira rero kwa kundi wambwira sivyo kuvyerekeranye na karma. Ibiki nakubwiye Bimwe wambwira byerekeranye n'ukungene kwa amazina yiwe n'umuryango wiwe. Kugira na wavyumve. Reka kubusarisha nakubwiye ibiki nakubwiye iki? Jewe Nibiki. Urazi ko yambwiye yuko wewe ngo ntiwitwa karma. Siko wambwiye. Siko wambari ngo ntiwitwa karma. Ngo mazina yiwawe witwa Juzda. Wewe nyene wewe so wasanze muri rambira ariko ujya muhungu turi kumwe ambeshe. Ngo yuko atitwa karma. Ngo ntafise se na nyina kandi jewe naragiye iwabo ndahasanga umuvyeyi. ujya nta nisoni. Arambwira neza yuko wewe ngo nta musazi wanyu mufise, nta muntu w'umukeha bwenge numwe mutunze. Bikoro vyumva ngo ufise ngo mwene wanyu w'umuhungu ngari muzima. Ngo kandi na mama wawe nta ugifise. Niko yambwiye. Stadi karma ufise mwene wanyu w'umusazi. Ufise mwene wanyu w'umusazi. Jesi ndatahura. Ibyo akaravuga nibyo wambwiye. Wewe none kuri kumbe ntibikiwe kumenga wahindutse. Subiramwe bijya bintu umbwire he nguyu. Umwibarize wewe nyene nakubwiye ko ibyo wihenze. Wani wambwiye ko yadafise famille?
jewe sindikunda gutahura wowe ntiwambwiye yuko uyu atari karuma wowe nyine ari wabimbariye none ubu no mwanya ukuvuga ngo ntavyo wambwiye gute kandi wabimbwiye turi babiri ubwo rero ko ari ngaho wasi kwivuga biboneka ko ari mwe ibinyoma rero uri kuravuga sindikunda gutahura none ibintu ushaka kumbwira turi babiri ari ngaha ntuvugisha ukuboneka ko umunye none nshaka ndakubwira ikibazo wewe wambwiye yuko karma atari ryo zina ryiwe rya vrai umbwira yuko yitwa Juzda c'est-à-dire yuko je ndumubeshi uri umubeshi nyene none ko umuntu umwanya uri kuravyigarama karma nukuri ko Imana niko yambariye ngo ntwitwa nani karma ngo witwa Juzda ahubwo nanje shaka umbwize ukuri ivyo bintu ariko arambwira nivyo nyene witwa Juzda canke karma twitandukaniro rya wewe karma na Juzda tandukaniro ryawe ni ryahe Juzda baza ni ninde mbona gusa ngo Juzda ninde ntanje ivyo nivyo nshaka kumenya ngo unyereke Juzda na karma ko sindikora ni Juzda wewe bakubwiye ngo ni Juzda wahe sawa je tugende bukebuke sivyo umusaza w'iwanje karma ndakugize ukuri afise umugenzi wiwe yitwa Jay kandi uwo Jay kweli ndabikubwire gute je gusa umenye kandi si byiza no shaje karacinga ni rero bwa bundi mwebwe mugenge namutembera ku by'isaki rega je nari uko biri jewe urumva rero yuko ari na discours indirect ngo umusaza wanje afise mugenzi we Jay wahe sheri rekana n'ivyo bintu je nyene vyantangaje ukungene naje wanyu nkahasanga mama wawe n'umugabo umva niwe yancanze kandi ntubaze ko nashatse kutakwizera cyangwa kuguperereza je ndakwizera gusa nashatse ndamwereke yuko ibyo ariko aravuga atari byo nta bindi nashatse vrema kuri maja mu make sinkunda buje byese munyesa kumbuza muri wanyu kuko we baraje muhira mama wanje uramubona urumva muto yongera mubona ko yari umusazi uranegeye ese narinzi yuko vrema mugenda ku bintu by'isako kandi je wambwira mbere ko nawe kumengo uyu Shadia wiwawe vrema ari mwizigirwa nuko nange kumva tangi kuzana amajambo menshi none sheri nigeze nshira mu ijambo ryo kutakwizera wewe ko nashatse gusa ndamubwiza abona ukuri waraje muhira bara nta kuntu atanyizeza he ngo uyu ntore yanyigara ngo abavyeyi ngo barapfuye nindi yabishe je navyonzi gwera rero murambabarira cyane kabisa ubusigo buhuma ntibabunini sheri none ko ari kugiye reka kuko nange kumva mugo murancangara kandi ko turagucanga guteka nashatse kumenya ufise gahunda zikomeye gahunda ziboneka programme planning nziza z'akamaro z'ubuzima umwamagara para kumamagara ibintu by'isako by'abakobwa bataricahura basi cyara basi tubireke ntacyo tubihebe reka tubireke basi muganira ibyaye n'umwahita je ndi mu muduga gayo kumbwira ntitse buje sinditahura hogo nturitahura ntuniyizi n'uwanyu je sinditahura izezenge gusa y'umukobwa muzima uragenda hari ukadakwa amajambo uza kumbwira je ibintu bitagira cyo kuko tugifise imyaka 5 ziba uyu muhungu aje ubundi unamuso kuduteranya je nawe werofa wewe uwengaho byakunaniye kuvuga gute mwe uri kuradakwa amaki uri kurambwira ibiki umuntu muzima naho aranizera mugabo cyangwa ushaka gutware waramushimye nawe cyangwa warahabutse nibiki urya abarashitura jewe ngo uvuze ngo iki uvuze gute wewe wavyumvise urya ntago yonshitura jewe ubusigo buhuma ntibubabuni ngujya ntiyo gushitura nyamba muvyara wanje sibo yaragushituye ujya numbwira ko atagushitura reka kwinyegeza ahubwo barakwiye mugeranya n'uyu waraboze mu mutima sibabuza amahera wewe tubahane ubiriza mademoiselle wewe nyamba ubona wewe atogushitura sivyo reka kuba wivugisha umukobwa jewe akivumbi nka jewe ari ndashitura nka buri tiro nkarana nasinziriye wewe ni ubona ko atogushitura mama karma ntaduteranya msosori uravyemeye kari karma ego nejo bundi ukabukereye kube ubugenzi bwanje nawe bubandanye ntudusubire kwinjira mu bintu by'urusaku nk'ivyo byo guteranya by'ibinyuma jenzi ko ngaho uza kuvuga ukuri ndindiri uko kuri ndire kumbe ko kuza guconga gusa sinzi ico warusha mama bihere sibyo biragahera mu nda uko utari wavugishije ukore kuva ngaho nene nimuza kumvikana bihere mbabarira sibyo uragahera amenyo mbesira ubu no kudurama uteranya ibintu bitagira cepfo na ruguru n'utwe kunana umuntu nizera buri gihe nzingura umuntu muzima naho urabona ko umushiri wanje yashavuye mu buzima nabuzima abantu nashaka ko bababara n'ujye kugira ubonaze guhora ubonaze gukora sadi rero mbabare ujya twenge unugo turika bagomba gusambuka shenzi kuse mukobwa utakubesha uterateranya ibiki uri yasiwe ubwo mubaza ko kundi gwanje upfa kusambura gutyo nyine vyorosha
wenda mwana urazi ubupfu bwose nakoze amarira naritse ko ryo muhungu uri kurarondera ko ngene usamburira wewe uzoza urayubaho aho ubonye baraguhenze inkondi uravoma n'ubwoza naburende nkiyonsatura mbesire karma none karma yaramuroze umugenzi wanje umuntu tumaranye kuva dufise imyaka 5 karma ejo bundi aje aba ari agomba kuniranya ubu ibyo mvuze abigwiza n'ubusa kumviriza ujya muhimbira umuntu urazi cyane ndaguhamagara se kindi jewe urya hari ibintu bitandukanye cyane nagomba kubaza urabona Haisa n'umuntu novuga yuko yatwaye papa wiwe 10k donc papa wiwe urashaka kubuta utamuzi ko nameze meje ndamuzi ko ndamukorera ni boss wanje me Haisa n'umuntu novuga yuko yashishwe nta nkwe nta rukundo baje ko ibintu by'abakobwa bitangwa nabi ndabizi ko inkumi kweri bana rero Haisa ntako ntagize Haisa naramwegereye narahereje naragize iki style zose nziza ndagura tureke jewe aha muri hoteli haje abantu bafite amafaranga menshi bafite imiduga irenze bafite ibintu ntazi nawe Haisa umubonye gusura bizi wewe nyine uramubona urameze utegereza kuvuga ati bya mwana niwe bararesha baragira iki mugabo Haisa kinigeze kumwala ati uya mutukuva ufise umutima nyabaki mu jewe ibintu byo gukunda se byanje domene ya ariko rero ubu yapfuye gusa kumenya ati jewe nawe turazinanye buri mwanya ndondera mbazi byawe ni karma buri mwanya aguma ndondera mbazi ati karma araza ngaho ndamukeneye wewe wagize ibiki kuri umukobwa wagize ibiki ko atabintu by'urukundo yarasanzwe afite wamugize iki wakoze iki nukuri je novuga yuko burya akese umwe wese kuri isi arafise impano yiwe arafise ingabira n'Imana iba yaramuhaye je kintu cyitwa igikundiro ni kintu ingabira n'Imana yamaye none twe nabikundiro oya erega birasumbana level birasumbana urabona nako kujya turi mu ishuri umwe wese Imana ikamuha domene yiwe yumva gose canke akura neza kandi ibintu bituma fuha uko je ujya mukobwa naramukunze naramureje muguno munsi aguma mbaza ibintu nka wewe je niyumvira ati nimba wewe basi utamushaka ngira gasokero uba warakoresha iki oya ndukuri vraiment nta secret nta byatari uya mugabo ngo uramushaka ujya munsi naramuririmbiye none gasha urambwiye ati umuntu wese amubonye umutima uca wiruka yega najewe nawe erega sindagira irico keneye kumera aragukunda ndongeye kandi ndabisubiyemo ucuromisha aragukunda kuko anytime kariho yaranantelefona akambaza ibintu bimwe bijanye n'ibindi nyene by'ibikorwa bisanzwe n'iki mugabo unye ni atari wowe rubyihanganye kuko burya mwese afite amahirwe yiwe kandi ndazi wowe inkumi zinanye ni nyinshi kandi cyamba ico rero nakubwira ico abantu barakunda kucibesha ko tuzinanye n'inkumi nyinshi ngo zihambaye n'iki ari umutima n'ikindi kintu ibyo mugabo kandi ikindi naco nakubwira uyu bari kwera papa uyu mukobwa ahubwo icyo nyine aranajewe utaraja kure nicyo nashaka kukubaza papa uyu muzi gute papa uyu ujya mu mutama shaka karma umukobwa burya atari ko gukwega mu buzima ariko gukwega mu rupfu kuko papa wiwe murandaba abakozi gusa hari benshi tutazi n'irengero ryabo iyo udekonye hari abo tutazi niyo bagiye dossier effacé ari efasa dossier yawe ku isi yose twayibona hariho benshi buye muri uno mwanya barizwa mu mpema none aho ni ku kazi cha wiyumvira rero ku mwana wiwe w'ikinege umwe w'ikinege ijisho ryiwe karma sikora kuza gukurikirana nawe ariko icyo ukeneye kumenya
kukinira hagati y'urupfu n'ubuzima. Ukuvuga bya bindi by'imisore guhemuka kugira gute? Bon, ivyo vyo kwanza nivyo ubaho. Kuko urinze ubigira wewe ni we na hali yako urumva. Ivyo ntavyo ukora. Urumva ni mugiye gukundana n'ujya mukobwa. Nta bindi Jameson orenzako. Genda ukundane nawe me ivyo sinzi ngo guhemuka kugira ibiki. Byibagira. Cyane ngo kumubabaza ngo papa we azoza asange mu mukobwa ariko ararira ngo urabona majewe nini amayumvire dosiye wawe. Kwa uzo ntaco nzoza kugusezera naco bitwara uri kurangira ubwo cyangwa kubera ko atagwaye icyo kibanza inde ubwo Mr. Kivumbi karma ariko rero ntibantu bari wa mbere bari wa mbere rero nigeze kumbwira bya ibintu by'ubutamati mumesha arazwi none hari abagwiza tunga benshi usanga baronse ubutunzi bwabo bararushe baracotse iki ujya nawe ku mwana wiwe akunda mu kuraho bari mumesha wewe urashaka kubutaza amateka Mr. Kivumbi uje izina n'iryo muntu ariho famille karaho kwa hiyo onye imba byagenze gute iyo famille igomba kumuzanira ku ibintu by'amafyeta ntambi igomba kumukinisha n'ibiki n'imbeba yo mu nzu yo muri iyo famille nta buzima yaronse muri ico gihe isigo yahereye ku hino hasi no kuwanyuma bose yarafyeshe urumva cha wibaza wewe uri umuntu umwe gusa wewe umize kugenda gute nizere yuko burya abo bagize amahirwe mabi kandi umuntu wese afite amahirwe yiwe namugabo urakoze kuma les informations ariko vraiment urakoze ikintu gihambaye cyane ko burya winjira mu ishyamba utazi ugakinga utazi cyane gose kandi ukuruta abajije ugafa utamenye ibyo ariko umuntu aronka ama information kugira ngo umuntu agende yubara agende agira amakenga nk'inuma jewe nibaza yuko ico mu Rwanda uranico jewe ivyo n'undi mwanya naricara nkiyumvira ngo nivyo ngufu ngomba gushira mu rukundo rwa jewe n'umukobwa na viwe ukunda muzi cyaratuma umengo singomba guprogressa cyane kandi ugifise wa mutima wo kwikundira inkumi zitandukanye umva yuko ego mugabo na ujya mukobwa vero nari gutekereza rero munca makino uko vraiment aragukunda merci Sanze njye wari kazijya namubutse sanze njye wari kazijya namubutse usanze injya zonyene zonyene bakazijya namubutse usanze injya wari karazijya wamubutse ntabwo namubutse pe bose aha fatira uke umbiritse je sinshaka abantu bafite uravyumva neza nemba sini jewe ndaguha akazi sinakubwiye ngo unyereke injya nakubwiye unyereke umufungwa adahari jange ndamugabure naza ndashira hajya sanze hizi zonyene sindamusanze ninjya n'uwari kwarazijya cyangwa aya matwi ndayakure bose kumudere niki namutwaye ni bande bari ngaho nini ni bande bari ngaho yagiye guteka kutavuga nta n'umwe amwiye ko mutavuga yasohotse none yitwaya yari afise ivari none atamutwaye mu varize yo kwenda hari igitega afise ngo mu gihe cy'uko abantu babiri ivyo ni iki bisigaye biri rusigaye urugo gwitaha rero bose bari batsindire rero nabo ko bari kujya mu gaha babanza umuha amakofa uyu arakwiye igiti uyu ni igiti kugera mu gitondo wewe kwizijya uzige ari mbabara nande si jewe tugire si jewe ninde bajugi ukikubita cyumviriza ukuri inkoni zimera ivyo niwazi afiro geneki nabanza bivuge byose wesha Ana kimwe nzije namugaburiye sanze yage sanze njya zonyene
nakubwiye si ugufyina ndugu ufyina genda genda Cheshire Para iyo sheri ya umviriza Yes yes sako ibintu birakomeye umviriza zarakaga ubwo wundi bari bafunganwe hamwe munzanire ngaho kuri je mu nzira shiraya shirimba iyi nimbwa nawe nimbwa yo yigisha n'akazi kazuba gahetse ona amahoro y'Imana abane namwe nshuti bagenzi bafasha Burundi online. Abo bavyeyi mubona harimo abapfakazi, abageze mu zabukuru, eka n'abagendana ubumuga butandukanye, nabo bakaba atakindi bifuza atari kuronswa ibifungurwa kuko bugarijwe na kigoyi. Muri fasha Burundi twiyemeje uko ukwezi gutashe kubaronsa bigizwe n'uduharage, agaceri, agatoki, ubufu n'ibindi dushoboye kuronka. Muntu wese ufise umutima w'impuhwe urahawe ikaze nawe ugira ico uterereye muri uno mugambi uzobihembegwa n'Imana yawe. Tubafashe bakiri bazima, tubafashe kuko natwe twarafashijwe. Wifuza kugira ico aterereye azodusange Bujumbura muri zone Kinama neza na neza muri Buhinyuza kwibarabara rya 5 canke mutwakure kuri nimero 69 911 703. Murakoze, Imana ibahezagire.